Muradutunga abo twari kumwe ku murongo twagize ikibazo gatonya tekinike ca connection ariko ndasenga nsaba Imana ngo banaye dushoboza kugira ngo tubanaye inyigisho tuza kuyiheza atwo tuya kuvyerekeye gukira ibikomere igikomere co guhemukirwa canke ca trahison aho tuya kuvyerekeye les conséquences z'ingene umuntu aba yarakomerekejwe mu vyerekeye guhemukirwa mu buryo butandukanye bimubako bimushikira n'ingene yitwara n'ingene amera ingaruka zavyo rero ndasenga Imana ngo uyu mwanya tuza kumara ngaha tuko turigara ijambo uze ku mwanya mwiza udufasha uza kudukuza twese kandi uze ku mwanya mwiza uza kutugira neza twese mu gukira mu mitima yacu rero kaze mwese bari ku murongo abari bari ku murongo kumbe nabashasha mwese ndabahe kaze abasenga Imana ngo ubu mwanya mwiza wo gufashwa rero turava kuvyerekeye igikomere co guhemukirwa canke igikomere ca trahison twari twize ibintu bitandukanye mu nyigisho ya gatandatu twabivuze ko nariko ndavuga kuvyerekeye ingene umuntu yakomerekejwe mu buryo bwo guhemukirwa ingene yitwara ingene yifata ko ikintu ca mbere gikunda kumushikira ari ikintu co kutagira abantu wizera ico bita trust issues kugira ibikomere kugira abantu bose yuko ari abantu babi kwiyumvira ko ari abantu bashaka gukorera ikibi bashaka guhemukira bashobora kugukorera ikintu kibi umwanya uwo ari wo wose kubera warakorewe ibintu bibi n'abantu bamwe uba warizeye babakumbura abavyeyi bawe abo muvukana inshuti zawe umuryango wawe ugasanga mu mutima wawe hari ikintu cyo kubabara hari ikintu cyo kuremerwa hari ikintu cyo gukomereka hari ikintu cyo kumva yuko abantu bose ari abantu babi ariko nkuko nako ndavuga nta muntu numwe ari capable yo gukorera ikibi atari uko kumbure bamuhaye opportunité canke atari uko kumbure shetani yabiteguye Yesu yaravuze ngo icamuze gutanga ubuzima kandi ubuzima busagutse une vie en abondance nico kintu Yesu camuzanye nta kindi kigeze kimuzana narimwe atari kugirira abantu neza nkuko twasomye muri Zaburi ya 34 ko uhoraho yama akiza amarushwa y'abagororotsi umugororotsi wese umwana w'Imana uhoraho aramukiza amarushwa yiwe rero ndasenga Imana ngo nawe kugire neza gufashe ishobore kugukiza ikwereke umugambi wayo ikwereke ubuzima bwawe muri Kristo Yesu ingene busagutse rero ikintu ca mbere kiranga umuntu yakomerekejwe mu buryo bwo guhemukirwa nakivuze ni kutagira confiance umuntu numwe kutizigira cyangwa kutizera umuntu numwe ico bita manque de confiance cyo ni gikomeye ku bantu benshi kunda kubashikira aho usanga umuntu ata confiance agirira abantu kubera iki hari abantu bigeze guhemukira hari abantu bigeze gukorera ibibi hari abantu bigeze kuvuga nabi hari abantu bigeze kumbure kugukorera ikintu kumbure n'umubakanye yaguhemukiye guca inyuma arakuvanga umuvyeyi wawe yagutaye niwo muvukana ari ugasanga umutima wawe urafise ukuntu uremerewe ubabaye wiyanka wanka n'abantu kumbure utizera n'umuntu numwe nako ndavuga yuko hari abantu benshi imbere ko video icika nako ndavuga yuko hari abantu benshi mwahemukiwe kumbure n'abantu mwakundanye kuburyo umaze gushika mu rugo ugasanga wamana ubwoba wamana akantu k'ubwoba kwikeka ko gusuzuma ko umuntu agira gugorera ikintu kibi ariko naganda kubwire ivyo bintu birafecta ivyimviro vy'iwawe bikafecta umunezero wawe bikafecta umunezero wawe muri kumwe kumbure wo mubakanye ugasanga ubuzima bwawe burabishe kandi burababaje rero Yesu capable gukiza no gusubiza ku murongo aguha umunezero kuburyo ubona ko abantu bose ari beza hari abantu uzabumva ko arakubwira ngo abantu bose ngo ni babi ngo nta muntu umwe ngo mwiza ngo hari ngo abantu bose abizigirwa kandi umuntu amaze kugira iyo mentality ivyo vyiyumviro mindset birakugora yuko ushaka kumufasha ngo gasubire ku murongo atari Imana yonyene igize intervention ngo ishobore kumukiza ishobore kumubohora ni Imana yonyene capable gukiza uwo muntu imusubize ku murongo vy'ukuri kuko atari uko biragoye yuko umuntu Imana atari imufashije hagira umuntu numwe ashobora kumukiza ngo amwereka ati rega urabona uragwaye kuko ntibigera bamera ko afise n'ikibazo abo bantu entreta babona umengo abantu bose n'abantu babi nimba abo mugabo wawe yagutaye ari umugabo yagukoreye ikintu kibi wama wumva umengo abantu bose ni babi puta abantu bose ari babi abantu bose ari babi inshuti yanje hari abantu bazima hari abantu bakiri bazima hari abantu bafise urukundo hari abantu buzuye ubuntu abantu bose ari babi rero ico ni ikintu ca mbere
ca mbere ni ikibazo c'uko wama utagira confiance mu muntu. Ca kabiri ni kwikeka ko umuntu wizeye ashaka guhinduka canke guhemukira, kubera warigeze kuba muri experience nk'izo mu buzima bw'iwawe, hantu agire confiance waha umutima wawe hanyuma baraguhinduka. Rero ku buryo wa muri ozage wa muri ureraguza uvuga uti sha abantu bose ashaka kumpinduka, ku buryo bikugora guha umutima wawe umuntu numwe. Hari abantu bazi ko abantu benshi bazi ko afise abagenzi benshi eputa abagenzi babo ari bake. Kubera iki? Abantu kugira ngo abagira abagenzi abanza kubiga, defo akabaremera, defo akabagora, defo akababaza, ariko ugasanga mu nyuma hari abantu bamwe bamwihanganira nyene, kuko umuntu yamafise abantu bamwihanganira atakundi bari bugire. Rimwe na rimwe abari abantu muvukana canke inshuti zawe canke abagenzi bamwe bashaka gukunda uko nyene umeze. Ica kabiri ni gushavura, kubera guma wibaza ko uwo muri kumwe ariko ategura kuguhemukira. Hari igihe umuntu akazi ishavu, ugasanga umuntu ari colérique canke mélancolique, akazi ishavu ryinshi, kubera yama yibaza yuko umuntu bari kumwe ashaka kumuhemukira, ko ategura kumuhemukira. Nawe uja muri business nawe yama afise ama garde fou yashizeho nyene, avuga ati jewe uyu muntu ashaka kunkorera akantu, reka mbe ndategura umuryango nzosohokeramo. Umuntu ibintu byose akabijamwo afise porte de sortie, ugasanga avuga ati jewe ntagize ibi azogira ibi, niyagira ibi nzosha ngira ibi. Ugasanga ni karatu n'umuntu idama ariko arakina, kandi byose by'Imana gushakira, kuko ubwo n'ubuzima bubishe, n'ubuzima buruhishije. Ica gatatu ni kugira ama mécanisme de défense, kwigwanira. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu anishwana nabi kugira hopusa abantu, arahopusa abantu kubera yanka ko binja mu buzima bwiwe, mu mutima wiwe, mu vyumviro vyiwe, akanka ko abantu bamumenya. Ugasanga arafise amamine washizeho yo kuzibira ubuzima bwawe, kugira ngo ntagire umuntu n'umwe ashobora kuza mu buzima bwawe. Kubera iki? Umuntu wese yinje mu buzima bw'iwawe ubona yuko ashobora guhemukira umwanya wari wose, kubera ni ibintu wabayemwo imyaka n'imyaka, ni ibintu wagendanye imyaka yawe, ubuzima bwawe bwose. Rero Imana yaco yipfuza nuko nimba warabaye muri ubwo buzima, nuko Imana ishaka kugukiza, ishaka kubohora, ishaka yuko uruhuka ugakira, ukidegemvya. Ubuzima bwo kwa muri kurikeka abantu si ubuzima bwiza, kuko abantu benshi bikeka abantu kwera babibayemo. Ingaruka yabyo nuko baranavuga n'urusaku. Usanga ari abantu bakunda kuvuga abantu cane, nakayagize ibi, nakayagize ibi, yagize ibi, nakayavuze uku, yakoze ibi. Ugasanga n'ubuzima gusa bwo kugendera uronona abantu amazina yabo, la médisance niko bayita mu Gifaransa. Rero ico ni ikintu kimwe kigaragaza umuntu ko afise igikomere co guhemukirwa ca trahison, kubera n'umuntu aguma yikika abantu, agana ama mécanisme de défense menshi yo kwigwanira. Amwe ugasanga nagutera kwishura abantu nabi kugira ngo birukane baje kure yawe, batuke bakankamire, babwire nabi. Ugasanga ni ibintu biremere ubuzima bw'iwawe, kandi ubuzima bwawe iyo buremera n'abandi muri kumwe. Umuntu waremera abandi. Arabana ko ndavuga ngo umuntu yakomeretse akomeretsa n'abandi bantu. Ivyo rero si vy'Imana kwipfuriza, ntishaka kuba mu buzima bwo kuremerwa kuko umuntu aremereye. Imana yashaka ko umuntu ari canke ari douce, woroshe mu mutima. Ivyo kandi ntibishoboka atari Yesu abigukoreye. Ibintu ndabivuga ko ndabizi, ibintu nabayemo hano nanje afise ama mécanisme de défense mu buzima bwanje, kubera ibibazo nk'ibi nabibayemo byo guhemukirwa n'abantu, inshuti, abagenzi, abo mubana, abantu mwakuranye, mwakundanye. Ugasanga uri umuntu ubishe kandi umunezero wa Kristo n'Imana duhamagara kuba nabira tuvuga ngo umunezerwe ibihe byose. Ugasanga umuntu wamana umururazi, wamana akantu nyene kizinga no kita mu Kirundi, akantu nyene kabishe ko kurura mu mutima, kudasohora uburyohe bwa Kristo aho uri. Ugasanga nibwo buzima wibereyemo, kandi abantu bamwe bakwevita bakwanka, bakanakuvuga nabi, atari kubera bakwanka, ni kwesho wakomenise ikintu wasohoye kiva muri wewe, ama vibes ava muri wewe. Ariko kenshi ntaba ari wewe nawe, abari umubabara, abari bikomere, abe shetani yakuboshe mu vyimvuro vy'iwawe. Rero co Yesu yipfuza nuko agukiza, nuko akubohora, nuko aguha umwidegemvyo, kandi umwidegemvyo freedom, la liberté, niko aguha umwidegemvyo. Imana nishaka yuko ubaho ubuzima uko ama ufise ama mécanisme de défense, wikeka, wigwanira, winiganira, wishwana nabi. Oyaye, ubwo buzima burabishe, si ubuzima buryoshe na gato, kuko si ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Ikindi nako nuko uvuga ngo abagabo bose ni babi, abagore bose ni babi, abakobwa bose ni babi, kubera kumbure warahemukiwe n'umugabo wawe canke n'umugore wawe,
canke n'umufiance wawe canke n'abahungu canke n'abakobwa nimba uri umuntu agiye uragenda ukundana n'abantu batandukanye ugira aba partenaire benshi utarakizwa kamfate ko nuko abantu bakijijwe canke n'ubu warakiriye Kristo canke utaramwakira n'ubu ugasanga nibwo buzima ubayemo harabaho amakizi de confiance ugira ama trust issues nakivuze ko ngitangura mu nyigisho ya mbere yuko video inshikana kubera connection nako nabivuga ko abantu babaye muri ubwo buzima kenshi birabagora gukira mu mutima iyo badahishura urukundo n'ubuntu bw'Imana ngo bumve yuko abantu bose atari abantu babi nimba wubatse umugabo wawe akaba yaragendanye n'abagore n'abakobwa n'iki yarononekaye imbere uko amenya Kristo ntibisigaye bateza kubananya ubwo buzima ashise muri Kristo ntuce ugaragaza rero kuguma usuzuma mu telefone yiwe abamwandikiye nimba ari umuntu wafise n'igikundiro abantu usanga baramukunda facilement ugaca wikeka n'umuntu wese amutwengeye ujya mu maragendanye ujya wone bikingo ashaka ikirabona kwereka warabaye mu bikomere byo guhemukirwa ugasanga ni ibintu wagendanye imyaka yose no mu rugo wubatse ukabijanayo ugasanga urugo rwawe rurabishe ruraremerewe kandi mukama ku bantu bako babasengera babumviriza bamwe bakirikana amadayimoni muri mwebwe atari dayimoni ivyumviro je tuma Paul avuga ngo soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, be renewed by the renewing of the mind. Nico Imana ishaka, the renewal of the mind. Ishaka guhindukira ngaha mu vyumviro vyawe nta kindi Imana gushakira atari uko widegemvye uba umuntu aruhutse mu mwami aruhukiye muri Kristo atari umuntu aremereye kandi aremerewe uko uremerewe uraremera nuko ubuzima bumeze rero ico ni ikintu kimwe gikunda kuba ku bantu kandi byasambura ingo nyinshi cane byasambura ingo nyinshi ziononekara kora ivyo bintu ko ndebwe ko mfise experience ndubatse ariko kandi ndagira counseling ndumviriza abantu benshi bubatse uza gusanga abantu benshi bazanye amabagage emotionnel mu ngo zabo bamwe ntibanabwizanye ukuri muri phase ya fiançailles ibere data nimba uri umuntu ukategura kubaka canke wubatse ni byiza yuko ivyo wabayemwo ubibwira uwo mugira mubakane ni byiza ko kahise kawe ukabwira kakamenya ntaza kumvire hanze kuko niya kumvira hanze akabigwa n'abandi bantu yanabikubaza agasanga nivyo ico ni trahison agifata kwa muhemukiye wa mubeshe ni byiza ko mubwizanye ukuri hakiri kare nimwubakire ku mamine ku mabomba aho tardema kuko ikintu cyose kinyegejwe gishizwe habona kirababaza rero nibaza ko iki ni kintu nshishijemwo kuko abantu benshi ni ibintu muhura navyo kandi bikabononera ubuzima bikabatuma ubuzima bwanyu mubihigwa rero ikindi nagira mvuge ko ni ikintu cyo kwikiye ku muntu wese akwegereye ko afise iyindi ntumbero anyegeje inyuma umuntu akugira umugenzi ugacebaza ngo ashaka iki ntuba ufise amahera hoho ku bagabo bafise amahera yari umuntu w'umuhungu cyangwa umusore afise amahera hagize umuntu muri sex opposite amwegereye akamugira umugenzi akakora amusaba bite sava umeze gute ngo ujya ngo ashaka ibibazo ngo sindabizi ngo yega ngo turabazi ibyo mushaka n'amaterme menshi mabi kandi ugasanga n'abakizwa bameze uko wonye ugasanga ubuzima bw'iyo yama ariko arikeka abantu ko bagira mukorera ikibi umuntu wese agize umugenzi afise ashaka nimba uri umukobwa hagira umuntu akuvugisha gutelefona rimwe kabiri ugatangura kumuvuga uburyo ngo arangire ibi ngo yarandraze ngo yaragize iki ngo urumva ugasanga sivyo kandi kubera wowe ufise ibikomere by'abantu bagwemukiye ugasanga wa muri wozage ukurikeka ko umuntu agira gukorera igafe bene data ibi bikenya no mu mashengero birahari ko twagiye turakomereka mu mashengero bamwe kubavuga butumwa cyane ugasanga twagize amablesse mu maeglise twagiye turacamwo kandi amaeglise yo benshi murahakomerekera ndakivuga ko ndabizi bimwe ndamaze guhura nabyo nanje ariko sa maeglise yose abantu bose ari babi sa pastor bose babi sa barongozi b'amashengero yose ari babi haro bene data beza bazima bakundana buzi ibintu bw'Imana batakwarondera inyungu zabo mu bintu by'Imana barondera inyungu za Kristo z'umuriro wa Kristo abo rero baragoye kubona muri kino gihe kuko benshi bari mu bintu by'inyungu zabo n'amadiri yabo ariko ugiye kuraba haro bene data bazima bene data bariho rero ncuguma wikeka ko abantu bose ari babi bagira gukorera ikibi bagira guhemukire n'umuntu mwagira mugira umugambi ikintu ciza ugazumebaza yuko anytime from now ashaka kunzunguruka ngo abantu bose ngo ni babi ngwe kasha ngo cyose gabumviza indirimbo zivuga ngo abantu yemwe abantu ugasanga n'ubutumwa bumviriza n'ubutumwa nk'ubwo cyo message nk'izo JDF sinshaka no kuzumviriza message kumimbwira ngo umuntu ngo abantu ni babi ngo agucicanze mana akakugira abona hari abavesi na muri bibiri umuntu ashaka gutora akayakoresha akayishigikiza kugira ngo avuge ibyo ashaka kubwira abantu
ubemeze yuko nabagukoreye ibi nabiriya Imana ihora ihoze amajambo nk'ayi kirundi ibyo biragahera mu izina rya Yesu Imana duhamagarira Imana shaka tuba mu buzima bw'umunezero bw'amahoro ikiri ni kwiyumvira ko ata muntu numwe abaho wo kwizera cyangwa kwizigirwa abantu umviriza umuntu nkaye nkoze kunda kumubamwo akunda kwiyumvira ko ari we wenyene muzima ameze neza kwera yabaye mu victime yo guhemukirwa no gukomeretswa aguma yumvira yuko abantu bose ari babi bose ataho kwizigwa sofu wewe kandi ariko aranivuga ukumva kugira ngo jewe simpemuka ngo je ndumwizigirwa ngo jewe ugasanga ni jewe gusa mu myaka yose ariko Imana bisana beza kandi bazima simakanye ko ari abantu b'inkozi z'ibibi vraiment simakanye ko ari abantu ashaka kugudisappointing ashaka kugukomeretsa bakwaza simakanye ko kumbura bababaye ndabizi ko bishika ndamaze gukomereka kandi narakiza Imana ihimbazwe Imana ishimwe cyane havyo nabayemo byari biremereye binababaje ariko no munsi mpagaze nkahindukira inyuma sigara mvuga nka Joseph cyangwa Joseph muri Genèse 50:20 muri itanguriro 50:20 aho bene wabo na Joseph baje bari bamuhemukiye kuko baramudandaje baramufata mudandaza muri Egypt kubera iki Imana yamuhaye heve yamuhaye indoto y'ingene azobatwara aba n'ikijuju nawe kumureri n'umusore aja kubabwira abiratako avuga ati wowe ubona ko uzotuganza wewe baramufata aramudandaza muri Egypt aba mu esclave ubwo mbashatse no kumwica mugabo umwe muri bo Yuda aremera aramukura mu kinogo baramudandaza ku Bayismaelite mujana muri Egypt amaze kumudandaza amara imyaka n'imyaka ari mu ingorane nyinshi bamwe amagiza ko yashatse kubasambanya muka Potifari murabizi abandi arabafasha ari mu gasho arabafasha mugabo nyuma baramwibagira ayo n'amatrahizo akomeye muga Joseph ntumubona yihora ntitumubona genda arabidogera nta nabo tubibona bene baba bamaze kuza inshuro nyinshi niswaye murayizona byagenze ikintu yakoze kweze ikikuba c'ubuntu bw'Imana avuga ati mwebwe mwabihinduye mwimvye kungira nabi ariko Imana yabihinduye mw'ibyiza hari igihe windukira inyuma mu bintu wabayemo muri kahise uti Imana ndagushima ko mu bihe bibabaje naciyemwo byo guhemukirwa yo twubakanye mpemukiye ndagushima ko mwami wabikuyemwo ibyiza Bibiliya tubwira ngo mu murgi havuyemwo indya inkuru ya Samsoni murayizi bene data hari ibihe bibabaje umuntu acamo sinjora kubyakana ko kumbure wababaye baguhemukiye ariko ntugume muri kahise kawe ukarabe nka stepping stone mu Congereza nk'ikintu uhagarara ko gushikana imbere aho ubona umwami Yesu ahugira neza gukiza rero abantu bose si abantu babi hari abantu bo kwizira kandi bo kwizigirwa kandi umwami Yesu ari capable kubigukora hagukiza ico gikomere uwo mubabaro ufise ico kintu gendana rero kinaco ni agutinya gusaba imfashanyo kubera utinya ko baca baguye mu kiragi umuntu abari muri besoin afise ikibazo cyo gufashwa akeneye gufashwa mugaka agahora agakauka ntavuga ikintu na kimwe ntiyemere ko agwaye ntiyemere ko afise ingorane ntiyemere ko aremerewe ntiyemere ko akeneye gufashwa akanga kubera iki umuntu wese agiye gufata imfashanyo aca amuhemukira nk'abantu kumuragiye kwitura ukababwira ingorane zabo ukazabumva mu nyuma babivuze burya kuba umuntu abika ibanga ari ikintu gikenewe cyane abantu rero turavuga cyane je naho nibaza ngo abazungu ntibavuga insaku mugabo maze gukorana nabo nasanze atabantu bavuga insaku nkabo baravugana umuntu wese baramuvuga bakamikeka bakagira ibiki n'abantu hari igihe abanyafrika tubona umenga abazungu n'utumana dutonya abantu kumwe mu bana nabo murabizi n'abantu bameze nka twebwe gusa bateye imbere kudusumba kare ariko n'abantu bakeneye Kristo ngiye kuraba je ngasanga baraba depressed cabagira ama depression menshi so turagira ibibazo ku bantu bose ubwoko bwose ariko ico dukeneye kumenya nuko se abantu bose ari babi kumbure warahemukiwe kumbure waratawe kumbure umubakanye yarakuvanze yaragwemukiye nanye ndabikubwira mu ntango ku bantu bashasha kumbure mu jubu nyene ndabona hamwe mwagarutse video ya mbere yacitse ko nagize ko ca connection yacika tugeze kure nari navuze nti kumbure aha abantu bamwarubatse n'abantu batandukanye bakabahemukira mugaca mugujwa karte y'aba victime ngo jewe nayangiriye ico mukora ubwa mbere mwarabashe rishusho muvugana neza mukundana mugira ibiki mu nyuma maca muhindukirana mugenda muravugana nabi mvugana amakosa yiwe n'ibindi byiwe ariko naganda kubwira ikintu kimwe iyo abantu babiri bashwanye bose baba bafisemo uruhara bafisemo role nimba je shwanye na wewe twoshwana
mu buryo bumwe canke ubundi habaye catumye twoshwana shobora kuba ari narenganijwe shobora kuba narenganijwe mbwa ntashobora kubura ahantu nitwaye nabi so habwo abantu bakomeretsanye nuko hari ikibazo kimwe cabaye hagati yabo batashoboye gutorera inyishu rero nawe no kuraba ukagira introspection kwisuzuma mbega jewe nta makosa mfise mbega jewe nta sinona mubabaje kuko abantu bafise ingorane keshe bagiye ikintu bita aba narcissiste abantu bashaka kontrola abantu kandi badashaka no gusaba n'ikigongo umuntu azopfa avuze pardon hari abantu bayo ubwo buzima badashaka kuvuga ati mbabarira nakubabaje nagukoreye ikosa I'm so sorry I hurt you adashaka kukivuga ico kintu akaguma hagarara yemeza yuko abandi ari bameze nabi iyo ni ngorane ikomeye cyane gutinya gusaba imfashanyo kwera wanka ko abantu gukomereza Imana ikushoboze wisuzume wirabe mu mutima aho ugwaye hama ibindi navyo bitandukanye mashaka guhura navyo ni ikintu c'ubwoba ubwoba ashobora gutinya kugira ubwoba mu buzima kuko iyo ufise ama crise de confiance ama trust issues ugira ubwoba urabapaharize n'ikintu c'ubwoba ibi ndabikubwira kubera ni ibintu nabayemo ugasanga uragize commitment kuko imbere yuko nubaka ngire mariage nagize amahorasyon abantu batandukanye naragerageje dyumo kugira ngo ngire mariage ko narumva ko hageze mugabo hari ama deception nagendagira amwe bafata amatayizo amwe yambabaje yankomerekeje nawe parize n'ubwoba sinagira ikibazo cyuko nahora n'abantu ngo duhuze canke banankunde yaje ko sinakize na cane wanashaka mugabo harabaho ikintu cyo gutinya engagement commitment kubera wigeze kwa try ugeze gukomereka sinadi simuzabona komerekeje along the way muri iyo periode nyene ndiko nagerageza kurondera twubakana senga Imana kubera iki nari mfise ubwoba hari ama comportement atari meza nagira ibi niko ndakubwira kuko n'ibintu nabayemo harabona hamaganisa bikigongo uko nitwaye nabi sininya kuvuga ahandi taje ubuzima bw'iwanje ntibave mugira ati nto mutipe ntaco yibikira hari ibyo mvuga n'ibyo ntavuga hari ibyo mbika ko mvuga nti ane kuri social media nyegere twoganira kubera iki hari ibintu umuntu aba yarabaye mu byo gukomereka ugasanga umuntu asigaye afite de comportement ingeso mbi nyinshi zitari nziza kubera ibintu yabayemo uje wese mukajana kwereka umuhababaro ibikomere ubwoba ugasanga barakomeretse ku buryo ugira ahantu uvuga uti ntaco mbere yo kwisi ama insecurities umuntu agagira insecurity akaba umuntu afise ubwoba afise atinya abantu bose ibintu byose nari nabivuze nutekane nuruhuka umuntu ataruhutse ukaba umuntu yama ari wozagiye yeraguza umwanya wose atinya abantu bose ko bashaka kumukorera ibibi nabuze abantu nk'aba bacagira abantu b'abanyarusaku bavuga abandi nabi kumva mengo ntiwitaweho nta muntu akwitayeho nta muntu n'umwe agukunda ntacumaze urabona ugasanga abantu bose mengo baranyanka kubera iki warigeze kubatwaye bigera ahantu birakomeretsa muri identité yawe muri ego yawe kugira ishavu ryinshi colère canke anger mu Congereza kwa muntu w'ishavu ryinshi kwa muntu w'ishavu hari abantu bafise amashavu batazi baca no gukontrola ngaha nabonye muri Amerika aho mperereye hari ibigo bitandukanye mu vyigwa byo bita anger management ngene bafasha umuntu ngo kumetriza ishavu giye kuri control psychologue barajya amahera menshi uko abantu bo ngaha barakaza amashavu kwera ingorane abandi amadroge n'ibiki hari n'ababusha n'abadaimoni ko nageze gukora company nigwa ndahura n'abantu nk'abo ngaha muri Amerika aribwo buzima babaye mugasanga mwe baritabagura urumva bakabagereza kubafasha ngo nyene babaha imiti bagirira ibiki babagire counseling bumviriza umuntu akamara ko aratonda kwa umva shaka umuntu akumvirije na madora ijana yandikiwe urumva nawe acaguma agerageza kuguha ibintu wokora kuri umuzogumugaruka ariko nasanze Yesu nashaka gukiza iryo shavu ryawe nimukazi ishavu nuko ari ibibazo kumbure harora kameremere y'umuntu rashe canke flesh mu Congereza ariko kandi haro nibikomere umuntu aba yarabayemo bigamutuma agiye amakomportima muri ayo n'ivyo bikomere kimwe muri ivyo n'ikintu guhemukirwa canke kumva uri vide uri empty mu mutima I feel empty ukamenya I don't have nothing to give umviriza ukumengura umuntu nyene wamana nyene hari a void muri wewe ikintu c'ikinogo umengo keneye umuntu acuzuza niho navuze benshi baca basigara bagera ahantu baja mu busambanyi wo bahuye wese baryamana bagira ibiki ugasanga n'ubwo buzima umuntu abayemwo kandi benshi baba basenga yinja amasengero agira amanyanga aribwo buzima yibereyemo
kumva yarageze ahantu yihebura amadesespoir kwihebura nje biremereye umutima wiwe hama kumva umengo urisuye uranduye ukumva umengo uranduye umutima wawe ukama kwiganyira kwihebura desespoir kuba irrité kudatekana ukamumengo ntuja ukaja mu kintu kimwe ukakivamo ukaja mu migendanire ukayivamo ukaja mu bindi ukayivamo Imana cikwipfuriza nuko uwo muntu widegembye ikindi novuga kindi sinabe ko arangiza inyigisho nuko hari abantu benshi batigira bemera ko afise ikibazo ibi ndayikubwira narabaye mu bihe hana ati haje mishe warameze ukuntu urikeka uravuga nabi naho pusa abantu kubenga nari imeze kandi umupastori mvuga ubutumwa nigisha mu ishengero bamwe ngaha ku murongo turazinanye ariko barakurikira inyigisho kuri Facebook basanga ni muri ubwo buzima ipota gikomere mfise kandi bagana kambwa urafise ingorane yanje harababimbwira hari n'abakwevita hari n'abakwanka ariko nasanze kenshi ari abantu ba muri ico bita denial mu Congereza le refus de la réalité umuntu agahakana ukuri kw'ikibazo afise mu mutima kandi abantu nk'abo ugasanga mu miryango baragorana mu mashengero ugasanga abantu bagoranye ibindi kubwira ko ibintu nagenda abona bikorwa bitandukanye nagenda arongora muri eglise nari ndongoye cyangwa muri ministere ugasanga abantu bagorana kwera baba bafise umubabaro mu mutima wamugaragaza kumufasha ngo umwereke ikibazo afise bamwe bakanagutuka ko bakazishavu nabivuze bakubwira nabi aho bakabona ko nawe uri umwansi mu bandi epo tugerageza kumufasha hari abantu mufise ingorane mu mitima yanyu mu miryango yanyu mu buzima bwanyu mwanka kuzemera ngo abantu babafashe abantu bagaragaje uburyo bwose bwo kubafasha mukanka complètement none wibaza ko abantu bo gufasha bashaka iki kugira ukirmere neza ariko kenshi nagira mvuge nasumye umurongo mizabere mu 34 ngo amarushwa mu gotsi ni menshi akuhoraho ayamukiza yose ngo abagotsi baratakambiye uhoraho arabakiza mwene data iyo utakambiye umwami Yesu yibwiye Imana nta kindi ikora atarugukiza ico nakoze jewe nagize introspection ko naye mfise ibintu byinshi nabayemo bitari byiza bitaryoshe nababwiye abakeneye inyigisho ndatanga inyigisho kuri audio kuri WhatsApp misi yose mu gatondo miganiro kuri kubohora inyigisho ndazisha kuri site ya soundcloud.com niho ndazishira ushaka kujayo ukazisangayo ukumviza amaudio y'intahe nyinshi nagenda shinga ndase n'intahe kuri YouTube y'ubuzima bwanje ushaka naho nyene kuyisanga ukayumviriza rero wanze mwanje bishemo Imana aho hose wasanga ameze inyigisho ugasanga abantu nageza kugufasha bikanga cyo nakoze nagize introspection narise cha ndiraba ndavuga nakayambiye iki kibazo uwundi yakimbwiye n'undi yakimbwiye n'abantu batatu bane batandukanye batanazinanye bombwiye ikintu kimwe canke ibintu bibiri bisa bose ari kubera abanyanka no yabana kubwikintu ati warameze ukuragira ibi no guca bugufi uko abantu babaye try cash ntibaca na bugufi ko bacagira mechanisme y'ubwibone kwiyerekana n'inguvu n'ikindi guca bugufi nyenyekea humble yourself wemere guca bugufi nagufashe ico ni kintu rero Imana ishaka kugufasha kugira ngo ukishe ni kintu ca mbere kwemera kugwaye kwemera gufashwa ico ni ca kabiri kubwira umwami Yesu kubwira Yesu uti Yesu ndagusabye ndagwaye ngaha narabaye nakara yarangiye nabi ca kane ni kupardona kubabarira abantu baguhemukiye reka nsoma uyu murongo uri mu Efeso 4:32 Efeso 4:32 nganda usome n'umurongo ukomeye cyane jewe ndakunda kuwubamwo cyane birashika ko abantu badukomeretsa tubabaza ariko ikintu cihutirwa burya sikubakorera nabi nawe ngo bihore oya nukubabarira havuga ngo Efeso 4:32 iravuga ngo Abanyefeso 4:32 hatubwira ngo mugiranire neza mugiranire imbabazi muharirane nkuko Imana nayo yabahariye muri Kristo umvireza mugiranire neza mugiranire imbabazi muharirane cyangwa mubabarirane nkuko Imana nayo yagize iki yatubabariye muri Kristo urabona no munsi imisoro rishasha mu kwica twigira ku mbabazi Imana yatubwiye imisoro rishasha yatubwiye muri Kristo Yesu imisoro ryakera abantu Imana yavuga ati nimutababarira abakorera ibyaha nanje sinzobabarira ariko imisoro rishasha Imana itubabarira
ubwa mbere ikatubabarira muri Kristo ikaduha imbabazi, hanyuma tuvuga ko nakubabariye nagukunze genda nawe ugira imbabazi abakugiriye nabi. Iyo ni etape ikomeye cyane. Kuko Imana yakubabariye muri Kristo genda nawe ugira ikigongo abakugiriye nabi. Cyangwa yumvira Imana ukuntu baba warayihemukiye, imico wayihemukiye utarakizwa. Dufate utarakizwa amagafu wakoze ibintu wakoze, imbara umusambanyi, inco wasambanye, imbara ari avortement wakoze, urabe ama avortement wakoze, nimba wariba urabe ukuntu wiba. Jewe byashika nkiba namaze gufungwa kangahe kabiri, imwe nari nivya amahera kandi atari make ninabo mu nzu y'umuntu ndayiba nduma adolescent 19 kuganje kunywa inzoga. Nimba ari abantu watutse wivye wagiye wiciye cyayumvira ariko kaza muri Kristo akakweza mu mutima akwabarira. Nimba wari mboregwa ugira amagafe yasabukiza akwabarira. Imana nawe ashaka izo mbabazi yaguhaye ugenda ukazigirira abandi. Ico nshi Imana igwamagarira rero. Nubwo umuvuga ngo barankomerekeje ngujwe kati ya victime aha muri Amerika homba jewe ndasanze abanware, hari kibazo cy'abanware gikomeye abirabure bo ngaha bajya baje ngaha kera baje nk'aba esclave. Birabagora kumva yuko ari abantu bakunzwe ko barakomerekejwe barabaye trahi. Bamwe batwagiza ko twiga abanyafrika twaje tuva muri Afrika tukabadandaje, ariko je ntari imyaka 40 ndashikana nakudandaje hehe jewe nakudandaje so narindi mbwa baje kati ya victime kubera bagi barakomeretswa imyaka myinshi kuburyo bamwe batemera no gusohoka kuburyo abone muzungu ko ari umuntu mubi. Ibi ndakubwira ko neza zubwisha muri conference bantumiyemwo abantu ba Amerika bantumiyemo kwigisha ngo nsigure gituma abanyafrika baje ngaho bataje mu eglise y'abirabure baje mu eglise y'abazungu. Hari amaherezo menshi bituma, hari bituma byinshi. Kimwe muri byo no kugiye mu community z'abirabure ntibakwakirana umunezero. Kwa n'ibintu babaye majo kati y'aba victime ko abantu bose babanka, abazungu ari babi babanka, abirabure ari babi babanka. Urabona abantu bose babanka. Natwebwe abirabure tubanka. Eputa sukuri. N'ibintu umuntu aba yarabaye mu Yesu reka capable kuza mutima wawe agukiza, ariko genda nawe babarira abandi. Ikindi cya gatanu, genda abantu wakomerekeje wahemukiye mu buryo bumwe canke ubundi ubabwire ubasaba ikigongwe. Gutanga imbabazi ni kimwe, ariko kandi gusaba ikigongwe n'ikindi kintu gikomeye kigukiza wewe, kigukiza. Abantu benshi twaye mu bujyaje ntubwizanye ukuri, umuntu ashaka kuguzunguruka nakubwire aha kwanka atakatana kubwiye akihorera. Abarundi rero bavuga ngo umurundi umuhisha ko kwanka nakaguhisha ko abezi mugahora mugatwengeranira mwene data Imana ishimwe haleluya mwabana mu ndurumba kandi mu mutima babaye. Mwene data mwiga kwiga kuvuga ukuri ni ikintu nizi nabire nabivugako ngo niyo mwashavura ngo ntirirenge mushavuye izuba kushoza isore ntibe ugwishavuye. Twiga kuvuga ibintu bitubabaje, twiga kuvuga ivyo twagaye tutashimye, twakomerekejwe tubivuge kuko birakiza ibintu byinshi. Si tukwana umwubatsi ugiye urakimira ubika yo umunsi umwe byagutekurukanye bikumenekanye ni nk'irigi canke amazi amenetse ntasunusura kuyayora. Mene data benshi niko murankurikira kumbe nibwo buzima mubayemwo sinzi biriko birakubako. Rero izo ntambuko zitaruka zo gufasha gukira. Ivyo byose ndakubwiye ugenda urabishira mu ngiro, wige guca bugufego yawe wishire hasi. Ariko kandi wibuke gukunzwa, wibuke ko Imana igukunda. Yesu ashaka gukiza, ashaka kubora, yarabinkoreye. Nimba ashaka kuza kuri social media nkabivuga no munsi nkagira ama audio, nagize ama audio serie ama audio 30 mu kiganiro kuri kubohora kuri WhatsApp nigisha ntange ntara. Hari ibintu imwe bibabaje nabayemo ariko bitakindemere nakize ntindukira inyuma abantu bose bankoreye nabi ndababarira nkibandaniza ubuzima bwanje. Mbega nimpaka bose tuganira ubucuti ucumaze none umuntu akwabara mu nambaje ikibazo kandi sumwa kimbaje ni benshi bati none ka Ange Michel tubwire none ubu yubabariye uteza kuca wibagira wapi? No, iyo ni mensonge. Iyo mbabariye sinca nibagira, iyo mbabariye ndavyibuka ko nta impact bigira ku mutima wanje. Umva difference yiri abantu bankoreye ibi bose ndavyibuka, ariko ko nabarekuye mu mutima wanje atakibazo mfise kuri bo ntakibanka ndavyibuka, ariko sindababona ngo numve ndabafitiye inzigo. Bamwe ndanabagirira neza ndabafasha nshoboye ikintu nobafasha kwereki narababariye. Rero ndababarira nkarengera nkafata ko ibintu bisanzwe byarabaye ni passé simo ndayimuharurako. Ni Imana biritubwira ngo ibyaha byabo sinzovyibuka ukundi. Mbega bisira ngo Imana ngo icigende gafuta mu mutwe kibagira, ahubwo ifata decision yuko yakwabareye muri Kristo ko wizeye Kristo
itaguhana ko ibyaha byawe yabishize mu kiyaga bitazogaruka ngo igume yugarukana bikubwira ngo kandi wangiriye uku wa munsi wavuze uku wagize gukira kuriya si ivyo Imana si uko ikora ikobarira kahise kubona kazoza present passé futur irakobarira past present future nigume kubwira ngo urabona ngo wewe nkaho na wa munsi ngugize uko oya abo nabantu tumeze uko ne kubabarira ntibisigura ngo nca nibagira ako nashatse ndakavuge ko kuko urashaka kubabarira ukabananyuza bwawe kandi kubabarira ntibizira ko abantu bababariye muteze kwa muca mugira ubucuti mwe nyene bwashe rishusho oya siko bigenda kenshi hari abantu bamwe ushaka kubabarira gusaba ko begeza kure kubera uzi yuko anytime babandanya bya bindi nyene atakindi bakatara kugirira nabi rero mwene data yari inyigisho numvise umengo no bapartager tuzotangura inyigisho ya gatanu ari nayo ya nyuma mu bikomere bitanu turiko turigako igikomere cyo gutabwa igikomere cyo guhebwa abandon mu gifaransa cyo gukumirwa le rejet igikomere cyo gusuzugurwa igikomere cyo guhemukirwa n'igikomere igikomere cya humiliation ni bikomere bicika bitanzu zo kwiga ko cha injustice ca gatanu cyo kurenganywa rero Imana ibagire neza numva umengo ndashima Imana kuko ubwa mbere audio ya mbere yari imeze nabi yagize ikibazo ca connection iracika ndababara nababanye bwa shetani arankubisa kana kuko barabantu batari bake bariko barayikurikira hari na kumena baciye bacika intege bavuga bati n'ubundi rya kabiri babise ko nagashimira abantu mwese mwagumye ku murongo wabo twari kumwe muri abantu mutari bake muri ku murongo Elize Kabura twatanguranye Elize Mishuka Joseph O'Neil nabandiko I will say that I'm so sorry for you guys who speak English, especially those who live in the UK and some English speaking countries including the US where I am. I'm so sorry brother Joseph O'Neil for being there and then not being able to understand what I'm saying. I was talking about the emotional wound of betrayal, how sometimes we can be betrayed and then we behave in a certain way. I hope that in the coming future I'll be speaking in English and be able to reach you guys who speak English, and hopefully God will help me. I'm still working on my American, as you know. You don't speak English here, we speak American, so I'm still working on it. Hama nagirame shimire Linda twatanguranye Imana ishimire Linda wihanganye Danini Nganza Grace nibizi namwe twari kumwe wihanganye Eroge bitariho Pastor Natali Nyamoya Odifax Jean-Marie Neriki Gemer Francine Ntargera Pastor Richard Otim from Uganda. I'm sorry for not being able to reach you, Sebo. I'm sorry for you because you were not able to understand what I was saying, and I will be teaching English maybe in the coming months or so. I don't know when, but from now on I want to teach in Kirundi because I have this burden for my people, those who speak Kirundi and Kinyarwanda. I won't be able to speak in English maybe in the near future, but maybe when the Lord will lead me, I'll be speaking or teaching in Ruzungu, English, as you in Uganda you say Ruzungu. Ngenze buke Nyiramatungo Immaculée, Clovis Ndayizeye, Frank Hervé, ngeze buke Bertrand Clarette, na Yves Musengimana, Faith, ngani Faith Ikatis na sinzi ngana barivuga izina ryiwe, Patrick, Love in Motion Canada, ngenganya nshira hamwe cyane n'umuntu sinzi ngana zishira mu gitwa gutyo ngaha muri Arizona, ntumbereye muri Tucson Arizona, zishira mu gitwa gutyo nibaza ko ari umuntu yaserukira ari ku murongo. Rero abari ku murongo mwese nizera yuko umwami Yesu abagira neza, bakize, abakomeretsa afise imibabaro. Tugiye kwiga inyigisho ya nyuma mu ndwiza kubye kikomere cyo kurenganya shanje 6. Ico ni ikomere nzi ko abantu benshi abashita abarundi duhura naco mu buryo butandukanye, twarahuye navyo n'ivyo byose, ariko Yesu akababwira kubakiza. Bene dati Imana ishaka nuko tuha ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza ntibusigura absence y'ingorane, nuko waho ubuzima bw'amahoro n'umunezero mu mutima, nuko waho uruhutse unezerewe widegembya uzi ko Yesu agukunda kuri muri Kristo, ko Kristo ari muri wowe byizigiro by'ubwiza gushoboza gukira ibintu bitandukanye. Ibindi uko ndubaka kubivuga
nabibayemo. Kumbure ngaha kuri Facebook sinavuze cyane nkuko navuze mu audio kuri WhatsApp, ariko mbone nakajya abantu kumbure mushaka inyigisho kuri WhatsApp, ndabaye kaze mwese. Nibaza ko ata abantu nibagiye kuvuga. Dani Ninganza sinzi ko nakuvuze, n'abandi kumbure muri ku murongo. May God bless you. Abafise ibibazo mushaka kwandika ibibazo ngaha munsi cyangwa munyandikiye inbox. Abakeneye inyigisho z'ukuri kubohora kuri WhatsApp mushaka kunyandikira muri boîte nimero zanyu aho muherereye, mushobora na code y'igihugu murimwo kugira ngo nshobore kuzinabarungikira inyigisho buri munsi. Tubanaye twiga dukura mu mwami. Abari mu diaspora cyane turakeneye guterana intege, kuko uko muri diaspora mu bihugu bitandukanye dusenga ino siko twasenga turi mu Burundi, kwera umuntu aba ari busy yarondera denariyo. Umugani w'uraho ubuntu bw'Imana bwiza mu mitima yanyu. Muhezagirwa ari ku murango, mugira umunsi mwiza n'akazi keza. Abagiye mu ijoro kuryama mugira muruhuke. Umwami Yesu abagire neza. Abari ku buzima muri ku mazamu nabo nyine hari abakora mu ijoro, namwebwe muruhuke mu mwami, murimbure ku buzima bwanyu. Mwibuke ko mukunzwe kandi mukunditse. I love you, bye.